wiyumve kuri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'Abarundi. Urazi ingene tuyakeneye. Yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Umwanditsi w'Isaba rya 96 niwe twihaniza ati mwebwe mukunda umukama ni mwanki kibi. Turazi gukunda umukama rero nakumurikire ujana Burundi bw'umukama mu neza mukajambere ukomeze urukundo hagati ya bene igihugu utahukana impunzi incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise. Atugarukane abari mu buhungiro ati ncabwenge twibarutse zirengera ubworo turimwo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zisanzwe zifise mu gihe bigaragara neza ko ibintu biriko birayangara mu gihugu kandi mwizo ncabwenge ziri nyuma y'igihugu bikaba bigaragara neza ko harimwo abafise inyishu z'ibibazo bihanamiye Uburundi kino gihe. Mbega umukuru w'igihugu yoba ashika kubitiza agatima mpembero kuri risengesho canke yoba yarifashe minenego? Mu gihe umukuru w'igihugu yokwiyibutsa irisengesho akarishira ku mutima, ivyo akabikora yisunze inyungu z'Abarundi bose, atisunze inyungu z'umugambwe, atisunze inyungu z'amoko, atisunze inyungu z'intara, igihugu c'u Burundi coca cogorora mukanyisasi. Hanze y'igihugu hari incabwenge nyinshi mbere usanga zifise imigambi myiza cane yotuma Abarundi batera imbere mu kanya gatoya. Umukuru w'igihugu rero afise uruhara rudasanzwe kugira ngo ibintu bigume canke vyorohe. Byose ahanini vyugariye kuri we kuko byose bikirira canke bipfira ku burongozi. Ubuzima tubayeho kino gihe ni ishusho y'uburongozi buriho kino gihe, ariko mwibuke yuko ugwaruka ariko rwinshi cyane kandi rufise uruhara ntangere kugira ngo haboneke inyishu y'ibibazo bihanamiye igihugu c'u Burundi. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Mwari mwabyumvise mu ncamake Igitega ku mugwa mukuru wa politike, ubunywero, uburiro n'ibindi bibanza bitagiramwo isuku bigiye kugagwa. Buramatari w'intara ya Gitega Venama Nirambona aragabisha abafise ubunywero, uburiro n'amaduka mu gisagara ca Gitega ko batagize isuku bazokugarirwa. Hari kuri wa gatandatu Nzero umwaka 2025 inyuma y'ibikorwa rusangi byo gusukura igisagara ca Gitega byatunganijwe na komine Gitega. Venama Nirambona amenyesha ko hari uburiro buteye isoni kubera isuku rike burangwamwo, abahamagarira kwikebuka batarugarirwa. Abafise aho bakorera umwe wese imbere yo gukora abanza kuraba akorera yuko asa neza, imbere yuko yugurura abanza tunganye neza kugira ko mu rugo umuntu abanza agakoropa cyangwa agakubura, naho dukorera umuntu abanze agire neza ase neza. Aha rero ni mu bisata byose, haba abadandaza aha ku isoko cyangwa mu maduka, haba mu bunywero, haba aho bafungurira. Isuku uburyo tuzosanga busa nabi hatari isuku, tubanze twugare. Icyo tuzokora tuzobanza kugara, tuzoshaka kumugururira ari uko itunganye. Ahantu banywera mu mabare tusanze hasa nabi, tubanza kugara tubanza bitunganya hanyuma kugurura hanyuma. Icyo kimwe no ku maduka tubonye bakitunganije tubakemura gutunga rega no gufashanya. Hari uburyo butandukanye buri aho hiyo hirya usanga ugiyeyo na wewe ivyo gutera umubabaro cyane. Mugabo bisaba abantu bafise ubwo buriro bikubita agashira kirikana. Inzego zitaramara kuza batunganye neza na cyane cyane ubwiherero mbega burahari, mbega butunganije neza.
hari abafise uburiro usanga bufatanye no kubwiherero ukazusanga arateye n'inyoko ngo biriko biraza no ku bantu bariko barafungura ibintu bibabaje cyane bakuru bibabaje. ku bafise amashirahamwe yo gukora isuku nabo nyene basabwa kwikebuka kuko nubwo bagoma bakora biboneka ko hari imicafu imaze igihe idakugwa mu gisagara ca Gitega. Buramatari wa Gitega aragabisha kandi n'abacuruza ibinyobwa vya Abarundi barenze ibiciro katakinya intwaro izogira mu kubahana. Abandi dukebura n'abafise amashirahamwe yo gukora isuku, aho tuzi yuko baronka amafaranga ku kwezi ubwo ugasanga umucafu warenze igisagara kandi abenegihugu batanga amafaranga kandi amafa dusumira ngo baguma baza bakerekana ko bariko barakora mugabo ngira ngo nk'ubu ko henshi hariho imicafu twakuyeho imaze nk'umwaka wose itavayo cyumvikana ko bariko baradufena rero nabo nyine tubakemure by'ukuri bakore akazi bagashira bakagononokewe babikore ibicafu hanyuma babonye bigoranye bagire bati nimudushigikire ari bakoresha imodoka baca bagira ngo nta bitoro bihari nibavuge bababarire turagoranye ku bitoro tubafashe turondere igitoro kugira ngo isuku rigume rimeze neza. None rero twese guhera mu ngaho tuba aho dukorera aho duca tubonye umuntu ariko aracafuza igisagara tumore tukitora ico kinotaye ngaho gishire aho gitegereza kushika. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Gitega bamenyesha ko kwama bafatwa ngo baje mu bikorwa rusangi bibatera uruhombo mu bindi bikorwa baba basanzwe barangura. Ntibatahura ingene bariho amafaranga mu mashirahamwe ajejwe gutwara imicafu hanyuma bakagaruka bakaba aribo bahamagarirwa kuyikura. Ikindi kibabaje abanyagitega nuko leta itigera ishiraho umugambi wo guha akazi abakozi bagirira isuku amabarabara nk'uko byahoze kera ku ntwaro ya Perezida Bagaza abanyagihugu bakaharonkera akazi. Abo banyagihugu babona ko abategetsi bafise ari abo gukinagiza gusa abanyagihugu bakabatesha imirimo yabo bakaja gukora ibyokozwe n'abanyakazi babihemberwa. Imigambi irashe ku ntwaro ya CNDD-FDD ngo ntayo babona, ngo nico kimwe no ku kibazo c'ikena ry'ibinyobwa vya Abarundi. Nakanu keza cyane kumva abanyagihugu basaba ibinyobwa vya Abarundi yerekana ko bafise amahera. Bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo hari mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri wa 3/0 umwaka wa 2025 mu ntara ya Makamba. Abanyagihugu bumvise ayo majambo y'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri kino gihe bavuga ko ari imvugo yo kubashinyaguriza kubwa Abarundi ngo bamye bayagira ku rukanywa iyo rubuze baba bambuwe uburenganzira bwabo. Abo banyagihugu bavuga ko kugera ubu batararonka abatware bazima ngo naho CNDD-FDD izibira mu mpande zose ngo igume ku butegetsi n'umwanya ubwo butegetsi kabuvako. Inkuru na Dondo Jemba z'umutima. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD abajijwe ko umugambwe CNDD-FDD ufise umukenyuro wo gutorera inyishu ikibazo c'ikena ry'ibinyobwa vya Abarundi. Reverien Ndikuriyo yishura yuko yibaza ko umugambwe CNDD-FDD uzoshiramwo intererano kugira haboneke ibinyobwa bikwiye. Iyo ndongozi ya CNDD-FDD irashimishwa nuko abanyagihugu basaba ibinyobwa. Kubwiwe ngo vyerekana ko abanyagihugu bafise amafaranga. Ibihumuriza umugambwe CNDD-FDD kurikire ico kibazo nuko cishuwe. Bashikirije ibidandazwa bimwe vyaduze igiciro, ariko rero hariho n'ibibuza. Ikinyobwa ca Abarundi n'ungaye Makamba twarabonye ko atakihari. Mbega umugambwe CNDD-FDD hari umukenyero wofise mu gutorera inyishu ivyo bibazo. Ati ibinyobwa birabuze. Twarabajije bariko barabajije igituma babitubwiye tubaza yuko tuzoshiramwo intererano natwe yebwe biboneke bikwiye. Kandi turashima ko abenegihugu basaba ibinyobwa.
kubinyobwa ntubisaba tugira amahera aka ni akantu keza cyane iyo abantu basabye kugwagwa inzoga za Braruti bagashimika nuko bashoboye kuzigura ibi navyo biraduhumuriza kubera ari niho bafite amahera n'ubutayinyoye uwo munsi ayayabika akazonwa n'ejo mukazora amahera aja no gukora n'ikindi kintu cyiteka. Bamaze kumva iyo nyishu abanyagihugu baganiriye na radio Haguruka bavuga ko mu muco w'Abarundi bavugira ijambo ku rukayo iyo rubuze Abarundi ngo baba batswe uburenganzira bwo guhura bakayaga banezerewe. Ubwo burenganzira rero babona ko CNDD-FDD uko yabwatse abanyamigambwe mu bijanye na politike ngo niko iriko irabwaka Abarundi mu bijanye n'imibano. Iyo mvugo bayifata nko kubashinyaguriza. Abo banyagihugu bamenyesha ko aho ibintu bigeze Abarundi ngo barakeneye izindi ndongozi nzima. Ngo naho CNDD-FDD igumiza ibirango ntive ku butegetsi, abo banyagihugu bavuga ko umwanya n'umwanya uwo mugambwe ubuvako nguravye aho ibintu bigeze. Umwe muri bo tumukurikire ariko ijwi ryiwe ryahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe. Ukijanye no kuvuga ko Abarundi basaba ibinyobwa ngo nuko ngo vyerekana ko bafise amafaranga. Ariko umuntu niyo yoba adafise amafaranga inyota nticigenda ngo ni kubera adafise amafaranga. Inyota yama kuva na kera mu mibano y'Abarundi bamara gusangira agacupa, ijambo ryarivugirwa ku gacupa, ijambo ntirivugirwa mu muyaga. None ibintu vyo kubana umugambwe CNDD-FDD ntibishaka. Uko udashaka kubana n'imigambwe muri politiki niko wifuza ko n'abanyagihugu batobana hagati yabo mu kuronka agacupa basangira, agacupa bayagirako. Jewe ndumva ko ari ukudushinyaguriza twebwe Abarundi turashinyagurizwa kuko abo bategetsi bavuga ivyo bafise ibifaranga vyinshi basahuye igihugu mu mafirigo yabo hamamwo inzoga, mu masitoke yabo hamamwo inzoga ntibazibura. Mugabo twebwe twikeneye bagaca baza kudushinyaguriza ngo iyo turiko dusaba ibinyobwa ngo tuba turiko twerekana yuko ata bukene dufise, ahubwo dufise amafaranga bagaca batamba bakatarika. Jewe mbona yuko aho kigeze cabuze abatware bazima. Turakeneye indongozi kandi izo ndongozi zirahari. Nubwo CNDD-FDD igumiza ibira mu mpande zose ngo bigumize ku butegetsi, umwanya n'umwanya barabuvako. Dondo Diemba z'umutima urakenuye. Bamwe mu banyagihugu biyunguruza bakoresheje amakinga mu ntara ya Bubanza bavuga ko kwiyunguruza n'ikinga byavuye ku mafaranga 500 bija ku mafaranga 1000 kuva mu mpera z'umwaka urangiye. Abagendesha amakinga basigura ko badugije igiciro kuko ibintu byose byaduze ibiciro mu gihugu, amafaranga make ngo ntaco akibamarira iyo nabo bageze kurondera ibyo bagura. Abanyabubanza babona ko leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD iguma yirengagiza ikibazo gikomeye kijanye no gutakaza agaciro kw'ifaranga ry'Uburundi. Bagasaba Abarundi kubona ko ataho intware ya CNDD-FDD ibakuye, atanaho iriko irabajana atari mu manga ngo baheze bayikureko. Ninete Nancy Mutoni niwe tubaziye inkuru. Abagendesha amakinga bita abataxivero bakorera ku bituro vya Muzinda transversale ya 11 na Musenyi Impanda kuva mu mpera z'umwaka turangije baradugije igiciro cyo kuyunguruza. Bavuga ko ubu ibintu byose vyaduze ku isoko ngo nta kintu cy'amafaranga 500 kikiboneka. Ugaze ku vyuma vy'amakinga hoho birateye ubwoba. Ubu ikinga rishasha rigugwa amafaranga agera ku miliyoni w'amarundi. Abo bunguruza abantu babandanya bavuga ko bakoresha inguvu nyinshi zisaba ko bafungura nka 3 ku munsi. Rero ngo n'ibifungurwa byaraduze igiciro cyane, arico gituma batoguma bakorera amafaranga ataco abungura. Umutaxivero umwe avuga ko hambavu y'ivyo bagize urunani
uwihenze agatwara umuntu ku giciro cya kera acatega ubwoba mbere n'amande arahakwa kuyacibwa. Akavuga ko yigeze gutwara umuntu ku mafaranga 500 yaciye adenderezwa ngo yamukuye atari igituro bita parking, bamufatira ikinga barimusubiza abahaye amafaranga 35,000 yari yatanze ngo kuko atako yari kugira. Abiyunguruza ku makinga basa n'abadatahura iryo hinduka kuko ngo urugendo rutahindutse, bakabaza ko n'abatwara amakinga banywa igitoro nta gutanga icyo gihumbi cyose. Abo biyunguruza bakoresheje amakinga bavuga ko umuntu yofuma yitambukira n'amaguru. Basaba ko leta yoja irafasha mu gutunganya ibyo kwiyunguruza n'amakinga igatora inyishu yorohereza bose. Ni mu gihe abandi banyabubanza babona ko leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD riguma yirengagiza ikibazo gikomeye kijanye n'itakaza agaciro k'ifaranga ry'Uburundi. Bagasaba Abarundi kubona ko ataho intwari ya CNDD-FDD ibakuye atanaho iriko irabajana atari mu manga ngo baheze bayikureko. Arakoze na Ninete Nancy Mutoni. Inyuma y'akaruhuko bagira baduhe mu buhinga bw'ivyuma duca tubandanya n'amakuru ya radio Haguruka. Abafungura badakora mu Burundi ni benshi kuruta abakora. Ico nico gisigura ko ibiciro biguma biduga cane mu Burundi. Iyo niyo nyishu ya Reveriendi Kuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu kiganiro n'amenyesha makuru ku wa 3/0 umwaka 2025 mu ntara ya Makamba. Umuti rero ngo nugukora hamwe no kuvyara bake. Ibiciro by'ibintu bitandukanye biguma biduga hirya no hino mu masoko. Abahinga bakerekana ko zimwe mu mvo hoba harimo ari ukubera abari mu nzego zitandukanye bakora urudandazwa. Abari mu nzego zitandukanye benshi n'abaCNDD-FDD murongoye. Ubwo nta gahaze muba mubona mu bijyanye kumbure n'intwari ibereye umugambwe CNDD-FDD uvuga ko washyize imbere. Ibiciro biduga cyane bari mu nzego bakora urudandazwa ntabwo atari ibyo nibyo kubera bari mu nzego bakora urudandazwa. Oya, ikibazo nashishuye kugira uvuge yuko ibidandazwa byaduze hari ibintu byinshi uraba. Abantu bose bateza gufungura kugira babeho. None abarima ni bangahe? Abafungura ari bose. Ahantu umwanya utawumva utamuzungurirwa kubera inzara. None abakora ni bangahe? Okay, dufate yuko umubebe afite imyaka 2 ateza gufungura. N'akabebe kaza konka ko konka mama nawe yafunguye. Abanyeshuri bose ushobora kuba 200 twasanze n'abanyeshuri ntibakora. Bajya kubatana ku ishuri batagufungura. Ufashe rero ko ku myaka umwe ushaka ku myaka 200 n'abarundi barenga 8,000,000. Yararenga bose. Ugacufata mu matora uzorabe mu bitigire byandikishije. Mukibujumbura niyo yandikije benshi. Abantu bose bari kujumbura no gufungura ni bake bavuga bati tuza kurima tuzane umwimbo bakora service yani. Twasanze mugabanire ngaha je mvugisha ukuri y'amazone yose. Twasanze abagabo twasanze nabo nyene ari kibazo. Hari abagabo benshi muhira badakora barekera bakenya rugamba gusa. Ucuharura rero bitigire byose umwe twona ari mwiza mugabo baje kwisahani nabo ni inshuro 10 guje mwimbo. Umuti rero w'ibiciro biduga ikivi nacyo twasanze abantu ni benshi twatugwira aho zigishamba ubara hubatse. Ni kuvuga ko turaja hose tudahinduye ingero turondoka tuzojigira. Twabuze ko zosigurira abantu bakibyara ko bogerageza ububyaye benshi ntarenze 3 kugira bakuze neza bafungure bazobeho neza. Kuko nabo byara 10 ugasanga umwana hari nk'ikirato agenda miguru wasi niyoga nasokoza uzobukoze igicumuro niba nizo gikubaza.
bamwe n'abandi bavuga ko ikibuze mu Burundi ari imigambi irashe ya leta yo gukora ibintu mu murongo mwiza ngo mu gihe cose abategetsi hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi bazoba batarinegura bakaguma berekana ko ibibazo byose bigoye igihugu bituruka kubo barongoye ngo nta nyishu n'imwe y'ibibazo bihanze abarundi izoboneka. Abarundi ngo barakeneye indongozi zifise imigambi irashe kandi zikanayishira mu bikorwa atari mu majambo gusa. N'umwanya wo gukurikirana ikiganiro ineza y'Imana, ikiganiro kiremesha abarundi muri kino gihe bihebuye cane kubw'ibibazo umurengera bafise. Ijambo shimikiro ry'uyu munsi ni ntayimana idakura umuntu. Ico kiganiro tugishikirizwa n'umukozi w'Imana Celestin Gahungu. Ndabaramukije mwese, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Ubu ni wa mwanya mwiza wo kumviriza ikiganiro ineza y'Imana mushikirizwa n'umukozi w'Imana Celestin Gahungu. Bene data, nshuti bakundwa, aho umwe wese ari, yaba uri hafi yaba uri kure, kuko imigabane y'isi igenda itandukanye. Nagira ngo dusangire rero ijambo ry'Imana kuri uyu munsi, kandi ijambo ry'Imana riri bufashe buri muntu wese ari burikurikirane, kuko igihe tugezemo n'igihe gikomeye cyane. Abantu benshi barihevye, abantu benshi barihebuye, abantu benshi babuze uko babigenza, abantu benshi bamaze gucika intege. Ariko nagira nkubwire nshuti yanje uri kuranyumviriza, nagira nkubwire ko Imana igufiseho umugambi kandi wagutse cyane ku buzima bwawe. Birashoboka ukaba wihevye, birashoboka ukaba uri mu bibazo bitandukanye, birashoboka ukaba wumva ko utamerewe neza mu buzima, ariko nagira nkubwire ngo haracariho ineza y'Imana ku buzima bwawe. Rero ntabarambiye cyane, reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Ezekiyeli, igice ni 37. Turahera ku murongo wa 3. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo Ezekiyeli yerekwa ivy'amagufa yumye. 3. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbega aya magufa yoshobora kuba mazima? Ndishura nti, mwamuhoraho ni wewe wobimenya. Arongera arambarira ati, vugira kuri aya magufa uyabarire uti, yemwe mwa magufa yumye, nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Uko niko Uhoraho abarira aya magufa, atengira nshire impwemu muri mwebwe, nuko muraba bazima. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana numvise twosangira kuri uyu munsi. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Twumvise umukozi w'Imana Ezekiyeli yeretswe amagufa yumye ngo ari mu kiyaya, kandi ngo yari amagufa menshi cyane. Ariko ngo mpwemu Uhoraho amwereka ayo magufa, aranamubwira ngo mbega ari amagufa yashobora kuba mazima. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Mu yandi majambo rero, iri jambo ni jambo ryiza cyane riremesha umuntu ahari hose. Birashoboka hakaba ari ibyo ubona urimwo muri kino gihe byamaze kuba nk'ivyapfuye, byamaze kuba nk'ivyaboze. Hari ibyo ubona umenga byarananiranye, ariko ndagutangariza ngo nta kure habaho Imana itokura umuntu, kuko n'ivyapfuye Imana irabizura. Imana ishimwe cyane kandi habwe icubahiro. Birashoboka ubuzima ubayemwo ukabona ari ubuzima busharira, ari ubuzima burura, ari ubuzima bukaze, ari ubuzima bumeze nabi. Birashoboka ukaba uri mu ngwara, birashoboka ukaba uri mu bukene, birashoboka ukaba uri mu kiriyo, birashoboka ukaba uri muri prison, birashoboka ukaba uri mu bitaro. Ariko nagira nkubwire ngo haracariho ineza y'Imana ku buzima bwawe. Wewe gira ukwizera gusa, gira ukwizera
ubone neza y'Imana ku buzima bwawe. Ezekiri ngo amagufa yari yarumye, yari yarananiranye, abantu babona yuko bitagishoboka. Nawe birashoboka ukabona ko hari bitagishoboka ku buzima bwawe. Hari ibyo amaso yawe atigeze abona, hari ibyo amatwi yawe atigeze yumva, ariko ndakuzaniye itangazo rivuga ngo humura, 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 haracariho ineza y'Imana ku buzima bwawe. Kubera yuko niba aya magufa yari yarumye, yarongeye araba mazima, avamwe abantu bakomeye cyane, bavamwe ingabo nyinshi, ngo zari ingabo nyinshi cyane z'Abisirayeli zari zihari, ngo zirahagarara. Nawe ibyawe byubona ko byapfuye, birashoboka bikongera kuba bizima. Ibyo wanyazwe birashoboka kongera kuba bizima, ukongera kubironka. Hari ibyawe byibagiranywe, hari abantu bakwibagiye mu buzima, ariko birashoboka bakongera kukwibuka. Birashoboka ko nubwo ubona umenga nta nzira, ariko birashoboka inzira ikaboneka, kuko inzira z'Imana zirenga ibihumbi. Nshuti mukundwa rero, ryari ijambo ry'Imana nari numva twosangira kuri uyu munsi. Uhumure, ibyo ubona umenga biteye ubwoba ku buzima bwawe, imbere y'Imana nta bwoba. Ibyo ubona umenga byarananiranye, imbere y'Imana n'ubusa. Ibyo ubona bimeze nk'imisozi imbere yawe, ibyo imbere y'Imana n'ubusa. Uhumure, uhumure, uhumure. Nkuzaniye ijambo ry'ihumure kuri uyu munsi, kugira ngo ugire ukwizera kwakiriho ineza y'Imana. Ku ijambo ry'Imana navuga neza ngo naho igiti cotemwa ngo kirongera kikanaga, kandi igiti kitemwe iyo kinaze kizana imitwe myinshi cyane, hakavamo ibiti byinshi. Imana yacu ihabwa icubahiro kandi ishimwe cyane. Imana ishimwe kandi ihabwa icubahiro. Haleluya. Bene data muriko muranyumviriza mu kiganiro ineza y'Imana, nagira ndababwire yuko nta kure habaho Imana itokura umuntu, nta kure habaho Imana itogeza umuntu. Yewe ibyonesha amaso yawe umenga biteye ubwoba, humura, Imana irabibona, kandi n'inyuma ya zero Imana irakora. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icubahiro. Haleluya. Dawidi niwe yabivuze neza, yari yarageze kure cyane, yahuye n'intambara nyinshi, yarabaye mu ishamba, aragiye inka, aragiye n'intama. Ariko igihe kimwe Imana imukura mu ishamba, iramuzana, imushira hagati ya bene se, none hasukwaho amavuta, kandi ibihe birahinduka kuri Dawidi. Igihe kimwe rero ntitaye ku ntambara yaciyemwo, Dawidi igihe kimwe abona yicaye ahantu heza cyane, abona asigaye aserevwa n'abantu benshi, asigaye afise abakozi, asigaye yubashwe, asigaye ari umwami kandi akunzwe mu gihugu. Aritegereza, yibuka kahise kiwe, yibuka ukuntu yakuwe mu ishamba aragiye intama. Aravuga ngo mba narihevye iyo ntaza kwizera ko nzobonera ukugira neza kuhoraho mu isi y'abariho. Iryo ni ijambo Dawidi yavuze. Ushaka kurisoma zorisome muri Zaburi ya 27 ku murongo waho wa 13. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icubahiro. Nshuti yanje rero uri mu bibazo, nshuti yanje wumva wihevye, nshuti yanje wumva inzira zose umenga zirugaye, nagira nkubwire ngo hacariho ineza y'Imana. Tugiye gusenga Imana rero, tugiye gusenga Imana, kandi nawe aho uri hose uza kumvira ijambo, ubwira Imana ngo ndashaka ineza yawe Mana, ndashaka kubona ineza yawe, ndashaka kubona ukuboko kwawe, ndashaka kubona igitangaza cawe Mana. Haleluya. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana rero, aho uri nawe uzamura ukuboko dusengana Imana. Mwami Yesu ndagushimiye, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndagushimiye ko ugira neza bugaca bukira, ndagushimiye ko ugira neza umunsi ku wundi, saha ku yindi, umunota ku wundi. Ndagushimiye kuri Imana y'amahoro, ndagushimiye ko nta kure habaho utokura umwana w'umuntu. Ndagushimiye rero kubwira ijambo ry'uyu munsi. Nyemerera umuntu wese aryumvise Mwami, kiganza cawe kimukoreko. Ku ijambo ryawe ryavuga neza muri Yesaya 59 ngo ukuboko kwawe nikubaye kugufi, ngo kunanirwe n'ugukiza, kandi ngo n'amatwi yawe ntiyapfuye, ngo nanirwe n'ukumva. None rero iyi saha no y'umunota unyemerere Mwami ukuboko kwawe ugukoze ku muntu wese yumvise iri jambo. Uri mu bibazo Mana yo mwijuru, mubere inyishu ave mu ivyo bibazo. Abagwaye Mana bakize, Mana ugira neza, Mana ugororotse, uhindura ibyanse guhinduka ku buzima bw'abantu, uhindura ibyanse guhinduka Mana mu bari mu bibazo, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uhoraho uri mwijuru ndagushimiye, ndagushimiye ubw'ineza yawe, ndagushimiye ubw'urukundo rwawe, ndagushimiye ubw'abumvise iri jambo bose Mwami. Komeza kubagirira neza muri byose, umugisha wawe udatangwa n'abisi, n'amahoro yawe adatangwa n'abisi, aganza umuntu wese yumvise iri jambo. Uzobukoze Mana,
urakoze nagushimiye rero kuri Imana y'amahoro ni mu izina rya Yesu Kristo nsanze nizeramwo amen. Imana yo mwijwe umugisha mwari kumwe n'umukozi w'Imana Celestin Gahungu